ibisigarira by'intambara ikomeye cyane yahabereye hagati y'ingabo z'umwami mwezi gisabo nyene zamugwanira nabo bakoroni bo two kwita nka uno munsi nka BSP canke API yari garde rapproché y'umwami niho hapfiriye benshi murazi yuko umwami mwezi gisabo yagwanye igihugu cy'u Burundi hafi imyaka ndwi kandi ariko agwana n'igihugu ico gihe arico cari gikomeye cyambere kwisi iki gihugu c'Ubudagi cari kimeze nka leta zunze ubumwe za Amerika no munsi twovuga la première puissance mondiale twaragitangari kandi duhagaze ngaha twaciye tubona hakurya ahantu bita mwihigiro ni Gitega uhagaze ucubona igisagara ca Gitega niho habereye intambara bita intambara ya Runyota nayo nyene abarundi benshi ntibazi ivyo ari byo mugabo ba Runyota yariko agwanya abakoroni mu kugwanya abaganwa bari bagiye barishiriraho no kuvuga abaganwa batari bashizweho n'umwami w'u Burundi naho twaboneye ibintu by'ibitangaza uretse twaranahagize n'igicaniro mugabo muri mise nationale y'Igitega twarabonye ibintu by'igitangaza no kuvuga hajya muri rya mise winjiyeyo barakwereka ikungene u Burundi bwari butunganijwe mu bisata byose mu by'ubutunzi mu bya politike mu by'imibano mu by'imigenderanire byose biracapuye kandi hariho ibigenda byerekana uko gutunganywa kugisata cyacu cyose kungene kuva ku ntango gushika ku mpera kungene Burundi bwari butunganije n'indirimbo ya Pierre Nkurikiye ndayifise ko n'ikibazo gatoya indirimbo yise New York twibereye i Bujumbura kandi dushikanye muri Amerika. Yes, niko nyuma yo kwakira Eben Ezel yariko aratubwira kubijanye n'indirimbo aherutse guhereza abarundi na cyane cyane basanzwe bakurikiranira hagufi indirimbo zo guhimbaza Imana indirimbo yise turagushimira kano kanya twamaze kwakira uwundi mutumire nkuko twari twabibabwiye no muvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu terambere rusangi n'umutekano ariko hamwe n'ivyo kano kanya ntitwamuhamagaye ku bwayo mabanga ariko ntawe ari kawugashiramo ko ntitwavuga Pierre Nkurikiye baza kumva ati ni kanaka mugabo turagakijemwe ariko hari impamvu twamuhamagaye Klotsaga urabona ko twatewe iteka uyu munsi muri studio za PJ Classic FM 97.3 iganiro ni Classic Vibes abenshi barazi ko kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuva isaha 10 gushika isaha 12 nta kindi kiba kitugenza atari gutanga umunezero kuko insamirizi n'ijwi ry'umunezero na cyane cyane ko twari tumaze imisi Classic Vibes igaragaramwo abajene canke urungano riko ruduga bambara amatisheti udushati tumeze ukuntu ariko urabona ko haje umwubahwa na cyane cyane mu mico n'akaranga bigize igihugu cy'u Burundi asanzwe bihagararira mu mice yose mere nk'ababandeti babambaye ama bling deshi dushatse dufunze buye tumeze ukuntu nyene naco kibazo giza kugaruka kuri mtabano Pierre Nkurikiye tukuramutse tongeye tuguhe nikaze muri studio za PJ Classic FM dufite umunezero udasanzwe no kukwakira ndabaramukije amahoro nanje muri abo muri PJ Classic FM ndanezerewe cyane no kuba ndi ngaha muri studio uno munsi ni ryambere mbona aho mukorera ni ryambere shika iwanyu mukanyakira none rero ndanezerewe cyane no kungene mwanyakiri hama ndaramukije nabagiye kutwumviriza bose abakunzi bisamirizi natwe ni umunezero udasanzwe nyene ni samirizi iri ngaha kugira ngo ahanini ibe hafi abarundi ariko n'abajene bagiye hamwe baravuga bati haryama bikora batama myaka 70 50 70 mu nyuma turagira tuti quand même il faut ko tuje hamwe kugira ngo turabiko natwe naho twokwereka ico dushoboye mu ntumbero kugira ngo dukurikize ibyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yamariko aravuga ati mukura amaboko mu mpuzu hama umuntu wese afise ingabirano ayigaragaza kutayigaragaje abantu ntamenya ko afise ingabirano akaja ikibazo ca mbere gishimikiye kwino radio na cyane cyane ko twari dusanzwe tuzi ko amaradio mesha atagaragara mu mazone amwe abarizwa mu gisagara ca mbere ca Bujumbura ariko ugasanga ari aho bita muri ville hagati ariko urabona ko PJ Classic FM igaragarira muri zone ya Kinama ugitumirwa ukumva ko radio iri muri zone ya Kinama nk'umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano wiyumvise gute natangaye cyane sinari ko mu Kinama hari radio hanyuma ntangaye cyane ndashitse nkaraba ibikoresho mufise ubuhinga mukoresha
ni ibintu bikomeye bigezweho bisumba mbere n'amaradiyo menshi ariyo hariya hagati na hagati mu gisagara ego kuko menshi usanga ari aya kera nkumbure atagiye ajyana n'ibihe mu bikoresho ariko iyi turabona yuko ari iradiyo ifise y'ubu nyene ya none ifise n'ibikoresho vya none biranezere cyane rero sinari nzi ko ndabisanga mu kinama wari wihaye igicapo iki ukizi ukavuga ati ni radiyo iri mu kinama wari uzi ko usanga ari radiyo navuze nti reka ngende nishikireyo ndawe ko barohangu batambesha naje ndi buhinyuze mu bisanzwe ndatangaye rero sanze ibyo mwambwiye ari ukuri tugira imana twakwiteguriye kuko baciye usanga ari vyiza gusumba uko wavyibaza ego kabisa nuko ni Pierre Nkurikiye kandi ukanya tuganira ku bijanye n'ibikorwa vyawe nyibutsa umuziki ariko arabarutse ejo canke hirya yejo batazi Pierre Nkurikiye imbere yuko atangura kuronka amabanga yo mu gihugu yarinde yarameze gute Pierre Nkurikiye mbere yuko atangura kuronka amabanga mu gihugu yari umurundi asanzwe abayabaye kuko n'ubu uretse ayo mabanga mfise ndi umurundi asanzwe abayabaye navukiye ku Mubuga muri zone ya Mubuga komine n'intara vya Gitega mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 978 hanyuma ndiga amashuri matoyi hariya nyene ku Mubuga amashuri yisumbuye igice ca mbere nayize mu seminari ntoya y'Imugera hanyuma igice ca kabiri ndayiga mu ishure ry'uburimyi bita ITAB Gisozi hanyuma ncandaza muri kaminuza y'u Burundi ariko sinahatevye ko nacenja mu vy'igipolisi nca ndiga amategeko igisata ca mbere ca kaminuza itsinda rya mbere nagize ivy'amategeko hanyuma ndagira n'irindi tsinda rya kabiri mu vy'agateka kazina muntu no gutatura amatati bidaciye mu ngimba ndagira kandi n'irindi tsinda rya kabiri mu vyo kumenyesha amakuru ubu ndiko ndagira rero itsinda rya gatatu mu vy'amategeko ariko cane bijanye n'agateka k'umwana uwo vyumva yomengo amashuri ya Pierre Nkurikiye ntahera ujya amashuri ntahera kuko igisata kimugihejeje wumva kumengo tuja mu kindi gisata no kubera kuko uko wiga cyane niko utera ubona yuko uzi ibintu bike niko utera ubona ko uzi ibintu bike niko utera ubona ko imbere ivyo utaramenya ari vyinshi cyane nje gitubucuga umugomba kuguma utera uja imbere uyu mwe tuzana naye abajene b'ubu urazi ko ahejeje Humanité Generale yonyene abayumva umengo yahejeje yaho ari nzega kaminuza kitwa muri licencié wacha tambukira ipoza aba yasobetse ameze neza ariko urumva ko ivyo ishati bari goroye ikibazo kica kiza bimwe bitango ne bikokora umwete kuri Pierre Nkurikiye bizana naye umwete navuga nti ni kama nsanganya umwete kuva kera abo twabanye abo twakuranye barabizi ko sanganya umwete barawunderesheje muhira kuko jewe ndi nabuze papa nkiri muto cyane novuga ko atanuwo nabonye neza kuko papa wanje yapfuye tugifise nk'imyaka nk'itatu hanyuma duca dutungwa n'umuvyeyi umwe ariwe mama wacu kandi ntwara abana bake yarashoboye rero kutwigisha kubaho niho rero twakuriye umwete ko twategezwa gukora kandi tugakora cyane kugira ngo dushobore kubaho urumva twari abana bashikandwi abako n'ubu nibo bakiri byasaba rero ko dukora cyane kugira ngo dushobore kwitunga urumva ko umuvyeyi data yari yashengeye kuva ke hanyuma rero ngiye mu seminari naho baranyigishije ikintu nuno munsi ngoma ndabakengurukira cyane kumenya gukoresha umwanya muto mugabo ugakora ibintu vyinshi mu mwanya muto kuko mu seminari uburyo umwanya utari muto hari usanga bawushira mu bintu vyo gusenga no kuvuga ko umwanya usigaye kuvyigwa ugereranije n'umwanya ayandi mashuri akoresha kuri ivyo vyigwa nyene ko programme zibari zimwe usanga amwe musigaranye umwanya mutoyi bisaba rero yuko ucumenya gukora muri uwo mwanya mutoyi kugira ngo umenye ivyo abandi bariko barakora mu mwanya munini ivyo rero vyaramfashije naciye ngumana ico twokwita umuvuduko nari nahawe n'uwo muvyeyi nkongera ko wo mu seminari niwo naciye ngumana n'uno munsi jewe
ntango igikorwa nduka ndagihejeje murakoze cyane cyane nukureka kuryama nkamara ijoro ryose ndiko ndako cyo Mpaka kirangiye. kugira mbanze ndagiheze udahise ku musozo sanzwe ndi n'umuskuti urazi Ah, okay. abaskuti bavuga ngo le scout ne fait rien à moitié Rien à ndagerageza nkavyubahiriza kuri uno munsi twashimye kuyagana cyane cyane ku bice bibiri bigize ikiganiro tuza kugirana namwe muri byo turaza kurabira hamwe ku bijyanye n'isabukuru iwise igihugu icuro ya kabiri harabaye ya mbere hambavu yaho turaza kuraba n'igitabo c'imyibutsa mwa mwarashoboye gushira hanze ariko hambavu yaho reka tubanze turabe ku isabukuru igihugu ku nshuro ya kabiri yari ifise icivugo ikirundi cacu itunga ryacu ubwa mbere tubanza kumenya isabukuru igihugu ryaje gute ni ikintu urubanza niyumviriye hanyuma nshira mu ngiro ubwa mbere inshuro yayo ya mbere yabaye mu mwaka wa 2019 ikaba yari ishimikiye ku civugo ngo uburundi mu maraso yanje kwari kwibuka ahanini abitangiye igihugu c'u Burundi cyane cyane ababikoze bagwanya abansi b'Uburundi bari baje bava hanze muca mumva ko bari cyane cyane abakoroni nabo bakorana rero ngaha mu gihugu rero twaragendeye ibibanza byabereyemo ibikorwa bihambaye byo kwitangira igihugu ivyo bibanza rero twari ko turibuka bakoreyemo ivyo bikorwa twahereye ku ncunguza ziguza Uburundi ngaha i Bujumbura kuri duhereye kuri nyenicubahiro Ndadaye Melchior umuhisi turagenda ku mugano atari umugani gwa Gasore Louis hanyuma tuvaho tugenda i Buhonga aho ahatangiye umwami mwezi gisaba murazi ko nawe yagwanije abakoroni cyane hanyuma twavuye tugenda ku Gasumo ka Mwaro naho aho abarundi cari nk'ikirimba bambariza imana yabo muhora mwumva Agasumo ka Mwaro uwo wari umunsi wa mbere ko twabikoze mu minsi 3 twama tuyikora inshuro yose tubikora mu minsi 3 umunsi ugira kabiri twaciye tugenda imuramvya ikiganda murazi aho habereye mwe bita ngo n'amasezerano y'ikiganda hagati y'umwami mwezi gisabo nabo bakoroni nyene tuvuye nga twaciye tugendera hajya mubona hari Iminolak ishyirahamwe rihingura ingano banarishizeho nk'uko twabimenyeshejwe n'abahinga kugira ngo bazimanganye ibisigarira by'intambara ikomeye cyane yahabereye hagati y'ingabo z'umwami mwezi gisabo nyene zamugwanira nabo bakoroni bo two kwita nka no munsi nka BSP canke api yari garde rapproché y'umwami niho hapfiriye benshi murazi yuko umwami mwezi gisabo yagwanye ni igihugu c'u Burundi hafi imyaka 7 kandi ariko agwana n'igihugu ico gihe arico cari gikomeye cyambere ku isi iki gihugu c'Ubudagi cari kimeze nka leta zunze ubumwe za Amerika no munsi twovuga la première puissance mondiale mugurumva ko yashoboye kugwana n'abantu bakoresha imyami n'imiheto bakabagwanya abo bantu bakagwanya ico gihugu imyaka irenga 7 burya umva bari bihagaze ni ibintu tuba dukwiye kuza turibuka tukabifatira umwanya tukibuka ko abarundi bigeze guhangana n'igihugu ca mbere gikomeye ku isi imyaka irenga 7 tugaca tubona yuko ivyuno munsi twategerezwa kumana ku gatima ko kuba abantu ku gihugu cabo badafyina rero tuvuye ngaho twaciye tubandanya imugera hajya mubona habera umunsi mukuru tariki 15 z'ukwezi k'umunani bitangwa ku Jirudi hajya anaho nyene bashizeho kijya kibanza kugira bazimanganye amateka yo kugwanira igihugu yahabereye kuko hajya niho havukiye umwami bita Ntare Rugamba usanzwe muzi ko ari we yahaye imbibe Uburundi no munsi bufise kandi naho yatangiye hanyuma n'umuhungu wiwe ari we mwezi gisabo yajaga agwanya abakoroni bose baba badagi n'ababirigi nabo nyene yavukiye hajya nyene ivyo rero aba missionari murazi ko aribo baje imbere bategura umuzo w'abakoroni baragize ibishoka byose kugira ngo bagende bafuta ibibanza byose bihambaye byaberemwe amateka adasanzwe yo kugwanira igihugu byerekana ubutwari bw'igihugu nico gituma rero bahashize kiya kibanza twe twarahagendeye kugira ngo tuvyibuke hanyuma uwo munsi twaciye tubandanya ku ruvubu uvuye imugera nyene gatoyi naho hariho ikiraro
cyubatswe n'umukoroni w'umubirigi hanyuma batsinzwe n'abadagi. Abadagi baranka kumuhemba caraciyahurirako nikiraro kiko kirarenza imyaka 100 mugabo kigikomeye kurusha kurusha biriko birubakwa no munsi naco twaragitangari kandi duhagaze ngaho twaciye tubona hakurya ahantu bita mwihigiro ni Gitega uhagaze ucubona igisagara ca Gitega niho habereye intambara bita intambara ya Runyota nayo nyene abarundi benshi ntibazi ivyo ari byo mugabo ba Runyota yariko agwanya abakoroni mu kugwanya abaganwa bari bagiye barishiriraho no kuvuga abaganwa batari bashizweho n'umwami w'u Burundi. Uwo munsi twawurangirije Gishora hajya hari ingoma zibiri zakanywe mu rushato rw'inka umwami Mwezi Gisabo yari yahaye abari bamunyegeje burya bari bamunyegeje ahunza ava hamwe twavuga habera ya ntambara kuko bamaze kumwicira abo bantu bari bamucungereye yarahunze ahunze aja agenda mu Gishora baramunyegeza mu Kigega hanyuma mu kubashimira cya bahiyo nka yavuyemwo urwo rushato bakanye mwizo ngoma zibiri n'ubu no munsi izo ngoma ziracahari urumva kandi ziriko zirare niho rero twamariye umunsi ugira kabiri umunsi ugira gatatu twaciye tuzinduka tugenda mu Kirundo kuri Shinge na Rugero naho nyene ni kibanza cerekana amateka akomeye yaho abami b'u Burundi bagwaniye n'u Rwanda kugira ngo u Burundi bube bufise ziriya mbibe murazi ko na Kirundo rijya zina riva kubera imivyimba bari baharunze abanyarwanda bari baje gutera mu Burundi abarundi barabica babagira ibirundo hacava rijya zina Kirundo burya tujya dusozi tubiri Shinge na Rugero twarabereye ko intambara idasanzwe u Rwanda go gwashaka kuza ngo rushike ku masanganzira aho bita ku masanganzira ya Muyinga na Kirundo bo niho bashaka gushira urubibe hanyuma abarundi baragwanije barabigizayo ni kuri tuya dusozi barahagwanira Shinge na Rugero gushika aho babashikanye kuri ziriya mbibe mu no munsi hakurya y'ibiyaga by'u Burundi aho nanye twarahibutse tugarutse tukiri kwako nyene ka Shinge na Rugero haravugwa izina bita Windora iryo zina ryo rituruka hehe Windora umuhinga ntiyari dusiguriye neza aho rituruka abo Claude kwa nayo usanzwe uva mu Kirundo asanzwe ari yavuka ntacyo bukazi ahubwo rero naca twunganira bakita kunganira sanzwe ari wamu akubwiye gute warabaje Windora kuvyo nagiye ndumva nuko ari Shinge na Rugero bimaze byose gufatwa n'abantuze n'abarundi byafashwe nk'umusozi umwe hama abarundi bereka abanyarwanda yuko batogira hama abanyarwanda kubera binyegeza inyuma ya Shinge uku bagiye kuraswa bavuga ati Windora kuko bavuga ati twamaze kunyagwa nuko nabyumvise murakoze cyane hama sinzi ko mai murangije oya nariko ndabandanya umunsi wa nyuma ugira gatatu aje gushaka finale twari twaciye tuza hajya ku masanganzira naho nyene baratubwira ayo mateka yuko ari u Rwanda rwashaka kugarukira hanyuma tuvuye twaciye tugaruka Igitega kuko iyo minsi 3 yose twaza kurara Igitega tukagenda tukagaruka kurara Igitega twaciye tuja Igitega hajya ku Mushasha hari itongo ry'abapfuye aho baciye batwereka aho hahambwe Birori na Ntidendereza bajya abantu bose bari mu giya dosiye yo kwica umuganwa wa Gasore murazi ko bajya Birori na Ntidendereza burya babamanitse babahakiri igihano cyo gupfa baca barabamanika hajya muri ijyanzu ya kera y'isoko ya kera ya Gitega bijya bizunyene kujya mu bibono no munsi burya bamanitse hejuru hama baca munsi bango bari bashizeho amasandugu baca barayahenura baca barapfa ko bari ku mugozi baca babakuraho ibiziga baca bahamba hajya inyuma y'ibitaro by'Igitega uno munsi bita hôpital régional y'Igitega ariko mu nyuma abaganwa bo mu muryango bahavuye bavuga ati aba bantu ntiboherera hari barabimura baca bazana mu iryo tongo rero hajya ku Mushasha twaraciye kuraba hanyuma duca duhereza urubanza rwacu rw'uwo munsi kuri Musée National y'Igitega Musée National y'Igitega rero niho naho twaboneye ibintu by'ibitangaza uretse twaranahagize n'igicaniro mugabo muri Musée National y'Igitega twarabonye ibintu by'igitangaza no kuvuga hajya muri rya Musée winjiyeyo barakwereka ikungene Burundi bwari butunganijwe mu bisata byose mu by'ubutunzi mu bya politike mu by'imibano mu by'imigenderanire byose biracapuye kandi
hariho ibigenda vyerekana uko gutunganywa kw'igisata ico arico cose ukungene kuva ku ntango Okay. gushika ku mpera ukungene Uburundi bwari butunganije nivyo twaciye rero duhereza ko uwo munsi umunsi urumva ko iminsi 3 iheze Iheze, yeah. umunsi wa kane wo gusozera twovuga gasunuzo twaciye tugenda kuri stade y'Igitega duca tugiriraho igiteramo co guhera heza ari naco rero jewe naciye nsohoreramwo n'urukurikirane rwa mbere rw'indirimbo rwanje rwitwa Cinjire indirimbo 12 nari kumwe n'abari bandi bari baje kunshigikira aba artist nibo rero twaciye duruhereza kw'ico giteramo turahejeje incuro ya mbere y'isabukuru hari ijambo ryagumye rigaruka twari kano kanya tubona Pierre Nkurikiye wenyene urugendo warukoranye n'abandi urugendo narukoranye n'abariko baramfasha kurutunganya urumva iciyumviro c'isabukuru igihugu ni jewe nakizanye kikaba gifise intumbero yo gukabura mu Barundi cane cane ugwaruka agatima ko gukunda igihugu kuko twabonye yuko cyane cyane mu mwaka wa 2015 hariho abarundi bamwe cyane cyane ugwaruka rumwe ako gatima twovuga yuko kari kasubiye hasi basa nabibagiye igihugu cabo ama turavuga tuti turakwiye kubibutsa bamenye igihugu icarico bamenye nubwo butwari nagenda avuga kungene abarundi bakera bakigwanira ntibasubire kwisamburira intumbero yari iyo hanyuma rero naciye ndondera iyo ncuro ya mbere nitwari bwitunganye nk'umugwi nico gituma narondeye abantu abari bandi hafi tushiraho ico twokwita nka komite tuca turakora iyo ncuro ya mbere mugabo twarafashijwe n'abandi twarabishikirije muri leta kubera kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu muhisi Nkurunziza Petero yaradushigikiye aradushigikira mu gutunganya ico gikorwa n'izindi nzego zitandukanye za leta n'abigenga amashirahamwe atandukanye baraduterereye mu uburyo cane cane kugira dushobore gukora iyo ncuro ya mbere hari abantu baca bibaza igikorwa nk'iki bakoze ni igikorwa gikomeye cyane mugabo bariko baratwumviza bagira ati none izi ngendo bagize nta mu cameraman cyangwa amafoto twobisanga kwico nyene nico nagira ndamubaze mwugo rukurikirane rw'ingendo zose mwagize mw'iryo sabukuru y'icuro ya mbere y'igihugu nagomba ndababaze nibiki bigaragara mw'ireresi ry'iyo ncuro ya mbere y'iryo sabukuru nyimba iryo reresi rihari mubona mw'icyo kiringo n'imbere yuko mukora isabukuru ya kabiri hari ico byafashije abarundi na cyane cyane ugwaruka kubona ko arigo mwashaka gukaburira muce mutubwira naho twobisanga akona ahubwo nanibagiye noca mbanza kubabwira nuko uretse uwo mugwi wari watunganije ivyo bikorwa twari kumwe n'ugwaruka rwaserukiye urundi gwaruka mu gihugu mu ntara zose babiri ku ntara ubwoko n'ibitsina byose vyubahirijwe nibo twajanye muri urwo rugendo hama twari kumwe n'abamenyesha makuru benshi bavuye mu menyesha makuru batandukanye mugabo mwe bwengera ntimwari bwatangure twari ku yandi masambi birashoboka twashikiriwe ariko ku ya gatatu tuzoshikira twari twajanye rero n'abamenyesha makuru uhereye ku radio nkuru n'izi radio zigenga amateleviziyo twarajanye muri urwo rugendo rwose rw'iminsi hafi 4 mugabo twari dufise nabo twokwita ikimenyesha makuru cyari kitwegereye cyane cyadufatira vyose uretse team wabari muho muri team na cyane Mashariki TV nico twokwita ko cyari kimenyesha makuru cyari kitwegereye cyane cyafata ico twokwita nka vyose integrality kandi kikaza kirabirungika mugabo twari dufise na team yiwacu team yiwacu kubera iki kubera kuko inyuma y'ibi bikorwa vyose twarakoze ireresi ya vyose kungene vyagiye biragenda turandikana magazine igitabo ntituragiheraheza neza mugabo ireresi twarayihejeje twaranayerekanye mw'incuro igira kabiri byinshi bikeyi mu byo twagiye turagira murashobora kubisanga ku buhinga ngurukana bumenyi gihuri ushize uti isabukuru igihugu kuri Facebook ucubona ibitari bike mu byabereye muri iyo sabukuru hari n'igihugu Burundi kuri Twitter
igihugu Burundi naho nyene ushize ucubona bitari bike mu vyabereye mu ncuro ya mbere iyo sabukuru ubu mbere hagiye ko n'ivyabaye muri incuro rero igira kabiri y'isabukuru igihugu yes nuko nibaza ko ibintu nk'ibi biba bikenewe mu rwaruka isamirizi ni y'urwaruka nijwi ry'umunezero rero tugeze turabazanira abantu rimwe na rimwe batwibutsa ibyo tugomba kugendera ko hari igihe rimwe na rimwe tugomba twibazanga ibyo turimwo n'ivyo vyo kandi atari byo mugabo kutunganira cyangwa kutwongerera ko ibundi bumenyi navyo n'ibindi bintu biba bikomeye nibaza ko twoca tukamira amate gato n'indirimbo ya Pierre Nkurikiye ndayifise ko n'ikibazo gatoya indirimbo yise New York twibereye Bujumbura kano kanya dushikanye muri Amerika rero mukanya raza kutubwira bitare kuri Erika tuyumvirize gato bwacu tugaruka nukuvuga ngo New York ririmba imana New York murazi ko ari umugwa mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika umugwa mukuru twovuga ari nk'ubutunzi kuko hariho na Washington DC twovuga ko ari nk'umugwa mukuru wa politiki general yasimbiyeyo mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ngiye mu bikorwa vy'akazi k'igihugu hanyuma rero ndahitegereza harantangaza kubera ryari rya mbere ndahagiye nari maze kuja i Washington DC nagiye mu mwaka wa 2013 yariko New York nashitse irya mbere muri uko kwezi kwa gatatu nshitseyo rero nasanze ari igisagara cubakitse ciza ugereranje n'ivyo nari maze kujamwo wasanze hari hikosora yego kandi birumvikana ko bavuga ko ari cyo gihugu ca mbere gikomeye hari n'abacitangwa ni gendarme du monde bari cyo kiraba ibindi bihugu byose vy'isi nibisanzwe ko kigira igisagara nyene kiba kijanye nuko kuntu kingana rero ariko hari ikintu cantangaje nitegereje neza mu nyubakwa hari inyubakwa zirezire cyane zimwe bita ama gratte-ciel ariko muri izo nta masengero je nabonyemo mu gihe bindi bihugu najamwo cyane ivyo muri Afrika usanga harimwo amasengero kandi manini ushobora kubona uri kure hanyuma rero ivyo vyarantangaje ndimvira ukungene igihugu kiba ari kinini gikomeye gihambaye nkuko kidaheza ngo kigire n'amashengero manini birantangaza hanyuma rero niho naca nandika rujya ruririmbo mvuga nti New York ririmba imana ko nabona umenga ivy'imana ivyo nabonesha amaso nabona umenga harimo agahazi ngira bashobora ko bibaza ko bashyiririmbira gutyo rero kugira ngo mvuge ivyo nabonye byantangaje yego ugerageje cyo kwita mu cyongereza feedback canke ivyakurikiye ino ndirimbo imaze kuja hanze abasanzwe babayo yoba yarabashikiriye ahubwo ni nabo bashikiriye ubwa mbere abarundi cyane abarundi babayo bamaze imyaka myinshi nibo yashikiriye ubwa mbere ko bamwe nk'iriko ndayikora twavuganye baguma bambwira bati uyisohoye uzoce tubarira ududuhari link aho dushobora kuyirabira kugira ngo tuyirabe naciye ndabikora rero yaciye bashikira mbere n'imbere yuko ndayibwira abantu benshi no mu Burundi yari yamaze kubashikira feedback rero mu gushika uno munsi ni nziza cyane kuko mugiye kuyiraba murabona ko ubwa mbere n'indirimbo yarabwe cyane kandi n'abantu benshi cyane nta naho bisa bisana nta n'indi ndirimbo je nayo bwakore yashoboye kurabwa n'abantu uno munsi ugiye kuraba ngira ngo ni hafi ibihumbi 15 bamaze kuyiraba ibihumbi 15 abo bagiye barayihana ahantu cyabumva yuko ari indirimbo yarabwe cyane kandi yarabwe n'abarundi irabwa n'abanyamahanga irabwa n'abumva ikirundi bari hanze ndizera neza ko n'abanyamerika bayiravye kuko ni indirimbo iririmbwe mu rurimi ko ari ijambo ry'umutwe ryayo umutwe wayo uri mu gifaransa indirimbo irimbwe mu gifaransa mugabo harimo uduce turi mu congereza kandi nabigize ndabibona hanyuma kuko nashaka ko n'abanyamerika nabo bayumva ko ubutumwa bwari bugenewe
ubwa mbere na mbere Okay. mugabo Cyane. naranayisobanuye mu kirundi ku buryo irasobanuye mu kirundi bagenda barandika ko mu kirundi ariko amalirix ego vyose Ego. bigenda bisiguye no mu kirundi kugira n'abarundi nabo bumve ubutumwa jewe nabwiye nashatse kubwira abakiriya gisagara ego tuvuye ku isabukuru igihugu na cyane cyane inshuro ya mbere tuje ku ndirimbo New York ubu naho tuje ku isabukuru igihugu inshuro ya kabiri iyo yari iteguwe gute inshuro ya kabiri yari itandukanye n'inshuro ya mbere ubwa mbere na mbere ku civugo kuko icivugo c'inshuro ya kabiri cari ngo ikirundi cacu itunga ryacu neza bitandukanye n'icivugo kiriya c'inshuro ya mbere cari ngo uburundi mu maraso yanje ari naco twagumye dufata ko ari icivugo rusangi c'iyo sabukuru iki rero civugo twashatse gushimikira ku kirundi ikirundi iyo tukivuze tuba tuvuze ibintu bitatu ubwa mbere akaranga k'uburundi ubwa kabiri ururimi rw'ikirundi ubwa gatatu imico kama y'ikirundi nivyo bintu bitatu rero mu minsi itatu yose yamaze twagiye dushimikirako ikindi ca kabiri kitandukanye n'inshuro ya mbere nuko abayitunganije ubu uyatunganije bariya abantu twari twakoranye mu gutunganya ya mbere twavuye tuja hamwe dushinga ishira hamwe yitwa Gumya Gumya ni gihugu c'u Burundi mu maraso yanje gihugu c'u Burundi mu maraso yanje mu majambo yose nuko iyo shira iyo hamwe rero Gumya niryo ryariteguye hama twaraterereje nkuko twari twabigize ku nshuro ya mbere hanyuma dusha turayitunganya yagenze gute rero yabaye mu minsi itatu nyene nkiriya nshuro ya mbere umunsi wa mbere twakoreye mu ntara ya Ruyigi muti kubera iki mwakoreye mu ntara ya Ruyigi umunsi wa mbere ni kubera kuko intara ya Ruyigi ivukamwo umuhisi umwubahwa patiri ntaho kaja Yohani Baptiste uwo nawe nkuko muzi yaranditse ibitabo vyinshi ku kirundi ku mico ku karanga n'ururimi rw'ikirundi ngira muribuka ibintu vy'ubwatuzo muribuka indimburo y'ikirundi muribuka n'amajambo ari mu ruririmbo ndanga ruhayagiza igihugu cacu murazi ko ari we yayanditse amajambo hanyuma mwene wabo Patiri Barenga yabo nawe acashiramwo umuziki urumva yuko uwo muntu yakoze ibintu vyinshi ku rurimi rw'ikirundi ku buryo twararavye dusanga niwe wa mbere yashoboye gukora ubutohoji ubushakashatsi canke uburonzi ku rurimi ku kirundi aradusigira niragi kuvyo bitabo byose nuno munsi ivyo bitabo nuno munsi biri hari muri kaminuza y'u Burundi biri hari n'ahandi umuntu aba bikeneye arashobora kubironka tuvuga tuti uyu muntu ko turinze dukorera ku civugo kivuga ngo ikirundi cacu tunga ryacu ni reka duhere kuja iwe intara avukamo tuyitera iteka tugende muhira iwe aho yataye uruzogi aho yakuriye turabe umuryango yasize turamutse tugarukireko tunawibutse yuko umuryango watewe iteka kandi ko uhambaye cyane kuko watuvyariye umuntu adusigira rihambaye kubijanye no gutsimbataza ikirundi tukiri kwico nyene nk'abarunani Gumya sinzi ko ariko twobivuga hari ico mutegekanya muzoza twovuga nk'akantu muzoza murashikiriza umuryango wa Patiri kugira ngo bame babona yuko bariko baribukwa mu gihugu ndaza kubishikako kuko igikorwa ca mbere c'uwo munsi wa mbere cakorewe nyene muhira iwe ibweru twaragiyeyo tugenda nyene nk'abarundi bagiye kuramukanya baratwakira baraduterekera turaganira turashikiriza ijambo hanyuma turaganira neza cyane barashikiza ijambo barasaba n'icifuzo c'uko leta muri kiya kibanza yohubaka ububiko mwe twitamize ububiko bw'iratiro ry'akahise hanyuma turavayo uwo muryango umuhungu wabo yasize twaciye tuzanana mu Ruyigi ku mugwa mukuru uwo munsi nyene kuko twahateguye naho ibindi ayane mahiganwa ashika kuri atatu higanwa rya mbere ryari rigizwe n'amazina
amazina kuvuga amazina kuri ca civugo nyene ca yasabukuru Yego. rikaba ryari ryahujije amakomine yose uko arindwi y'intara ya Ruyigi hanyuma higanwa rya kabiri ryari ry'imigwi ndangakaranga iva mu ntara za Buyogoma na Kumoso nabo nyene bahiganwa mu ndirimbo bari bakoze bisunze ca civugo nyene higanwa rigira gatatu ryari rijanye no kwishura ku bibazo ku mico kama y'u Burundi nayo twabaza abari bahari hama tukabaha ubushimwe ibyo byose rero nivyo byari bigize umunsi wa mbere hanyuma twarahaye rero n'agashimwe gatoyi uwo muryango aho nyene kuri muga twashimye kukabahera akabahasha ku kubuga mu bw'iteka bw'intara kugira ngo intara yose ibone ntibivyo twagiriye muhiri wabo gusa intara yose ibone koko uwo muntu tumushize hejuru uwo rero wari umunsi wa mbere twaciye turarayo bukeca turagaruka ku munsi wa gatanu itariki 12 z'uku kwezi nyene k'umunani tugaruka mu gisagara ca Bujumbura aho twateguye igiteramo bitwise kuziko hariya kuri mu kigo ndangakaranga bita Musée Vivant aho naho twakoze igiteramo nyene twovuga cyo kuziko ca kera kuko no mwambaro twambaye impuzu imbega ku bagabo niniro ku bapfasoni cari igiteramo kiryoshe cyane kuko vyaba ivyo kunywa ivyo kurya ivyari bihari vyari vyo mu Kirundi nyene inzoga y'impeke intore isongo ibijumbu vyokeje ikavukire imyungu ibigori vyokeje vyari ivyo n'abatumire mwari mwatumiye bagomba gufata yego vyari ivyo nyene twavuze ko atakindi cinjira spaghetti ntaki oya baratwihanganiye abafata vye n'ivyo aho rero ku munsi ugira kabiri hari ku munsi ugira kabiri harimwo n'inyigisho zatanzwe n'abahinga inyigisho abahinga batatu batuganiriye umwe ku karanga k'u Burundi babigisha muri kaminuza umwe atuganiriye ku karanga k'u Burundi uwundi atuganirira ku rurimi rw'ikirundi uwundi atuganirira ku mico kama y'u Burundi bimwe bitatu nyene kwico nyene kw'ivyo vyigwa nibaza ko mubabikurikiranye namwe murimo kandi mwashoboye kugira ico mukuyemwo ko byo nashoboye kubona nuko icigwa cyane nk'umuntu yashoboye gukurikirana izo nyigisho kandi mubifisemwo nisiguro murashobora guha umuco gwaruka ruko rumviriza ikiganiro Classic Vibes ni inyigisho zihambaye cyane novuga yuko zahinduye abari bagiye kuzumviriza ko burya twasanze nibyo twari tuzi atari byinshi ku bijanye n'ico twokwita akaranga iyo bavuze akaranga ururimi rw'ikirundi rwo umuntu ashobora guhwihwisha mugabo iyo imico iyo bavuze imico kama naho nyene twasanze twari tuzi bike cyane yego cyane ku buryo ntitwambere mu bitatunezereye nuko ugwaruka rutari rwatwitavye ari rwishi kandi mu bisanzwe rero bategeza kumenya ivyo bintu uno musi ugiye kumviriza indirimbo zikorwa no gwaruka ukumviriza ukaraba ivyo ugwaruka rugenda rushira kuri za gihuri Facebook Twitter bimwe twadu televiziyo vuga ngo televiziyo TV online TV ukaraba cyo twokwita content bashirako ucubona yuko ari ugwaruka rukeneye kwigishwa izo nyigisho arico akaranga ku Burundi arico ururimi rw'ikirundi n'icarico imico kama y'u Burundi benshi baja ku ruhande ivyo bashiraho usanga binyuranye nivyo twokwita ivyo bintu bitatu muri kino gihugu c'Uburundi kandi iyo uri kuravuga ibinyuranye nivyo uri umurundi urumva ucubona yuko bitabari ibintu vyiza hari ikintu uvuze kijanye na mu gifaransa le contenu no kuvuga umuntu ashobora kugira titre y'indirimbo kanaka ukuntu umengo titre kabisa ni sawa ngo bagerageza kwinjira indani mu ntuze muri nyandirimbo ugasanga ni cya kirundi nyene cyataka yuko kuri kuravuga ati imbuga ngurukana amenye kino gihe zambaye ikirundi kidakwije biriko bipfira he nk'umuntu akurikiranira hagufi karanga ku Burundi ntizambaye ikirundi kidakwije gusa zambaye akaranga tubona ntigakwiye ururimi rukoreshwa rw'ikirundi sigo hanyuma n'imico kama
iratose Inkwezi y'amarere ya bino bintu ni iyihe bwana Nkurikiye? inkwezi y'amarere nuko abantu batarondera kumenya cyane cyane ugwaruka urumva ugwaruka gubu usanga bafite ibintu byinshi basamaza bafise ibintu byinshi twavuga yuko isi yuguruye imiryango akira kuba afite telefone canke akababa mu gisagara acabona imico y'ahandi akabona akaranga k'ahandi hanyuma aho kubanza aho kwiga akaranga k'iwabo ngo amenye ivyo ari vyo ivy'iwabo ibitegezwa kuba ivy'iwabo agaca twovuga ko acamera nk'ubivangatiranya ataramenya n'ivya mbere akabivangatiranya ku buryo uca usanga atana kimwe amenye neza atana kimwe amenya neza baca usanga ariko aravuga ikirundi ariko avuga ikirundi kivanze n'izindi ndimi atari ico baca baravuga ngo ni ikirundi co mu buyenzi cyo mu buyenzi yavuga iswahili ugasanga sikizima ugasanga ku rurimi umujene w'ubu nta rurimi na rumwe twavuga ko azi neza avuga ati jewe ntashobora kuvuga ariko umubwiye ngo avuge ijambo mu kirundi ntashobora kumara iminota itanu n'imyinshi ntashobora kumara iminota ibiri akiriko aravuga ikirundi umubwiye uti vuga ikirundi ntashobora kumara iminota ibiri akiriko aravuga ikirundi umubwiye uti vuga igiswahili ntashobora kumara umunota adacanze n'igifaransa n'ikirundi uca usanga mu bisanzwe umenga nta rurimi na rumwe azi ariko ibintu biravuga yuko biri hano iwacu gusa ukutamenya hariho umuti wako ico utazi bavuga yuko ico utazi urabazi hanyuma umuntu ashaka kumenya ibintu ararondera kuvyiga abo bajene ubwo gwaruka rudagize inguvu kandi gwaruka murazi ko basanzwe rufise inguvu n'ugushaka badashizemo urugushaka kugira ngo babanze babimenye nimba banze agwige ko rurigwa kandi hari abo rumwigisha ari giswahili abanza acige mugabo azavuga ivyazi atavangiranya rero umuti wo kutamenya uriho nukugishiramwo inguvu ukarondera kumenya abigisha nko mu gisagara ca Bujumbura n'ahantu henshi ibigo vyinshi vyigisha indimi zitandukanye ni mugabo ibigo nkumbure vyigisha karanga vyigisha imico kama nibike usanga ababizi arabo bahinga bo muri kaminuza n'abanyeshuri nkumbure bigishije mugabo nabo ntusanga bafise nk'ibigo byo bashaka kwigishirizamo aho karanga usanga atashure ry'umuziki kavukire rihari ku buryo usanga nkumbure umuntu atavyigishijwe n'abavyeyi biwe ngo avyigishwe na basekuru na banakuru na basekuruza usanga bizomugora kugira azobimenye nukuvuga rero kubera ko usanga ivyo bibanza atabihari bisaba ko wewe ugira inguvu ukagenda kubirondera iyo biri hariho abavyeyi bamwe bahora barungika abana ruguru mu buruhuko bakabarungika kwa basekuru kugira bige ikirundi ciza bamenye kungene bavuga amajambo meza y'ikirundi ariko si benshi babikora hariho abandi bagerageza kuganira n'abantu baba bazi ko bazi kuvuga ikirundi neza ariko si benshi babikora benshi bagomba kujana n'ibihe n'ivyo bishasha babona bivuye hanze hirya no hino mugabo ivy'iwabo batarabimenya tuve ku bijanye n'iyo sabukuru incuro ya kabiri tuce tuja ku gitabo c'imyibutsa ibihumbi bitatu ariko ntiyari bwahera kuko tugeze ku munsi wa kabiri kuziko hariya kuri Musée Vivant kuziko yatubwiye ko vyamaze iminsi 3 umunsi wa gatatu rero ari nawo wa nyuma byaciye bihirangirira mu itsinda rya gatatu rya kaminuza hajya École Doctorale de l'Université du Burundi aho habaye inyigisho ivyigwa vyarabandanije naho habereye ivyigwa bitatu ikigwa ca mbere cari co ururimi rw'ikirundi uno munsi mu kuronda no guhanahana ubumenyi bwo muri kino gihe ca none ukungena ururimi rw'ikirundi gwokoreshwa hanyuma ikigwa cakurikiye cari ico gukora uburonzi canke ubushakashatsi ku kirundi ukoresheje ubuhinga bwa ngurukana bumenyi ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru n'ikigwa ca nyuma cari ukungene umuntu yo kwandika agasohora kandi akadandaza igitabo ciwe cyane cyane ibitabo vyanditse mu kirundi ari ngaha mu gihugu c'u Burundi uno munsi ivyo vyigwa bitatu rero vyaciye birangizwa no gutanga agashimwe kitiriwe umwanditsi w'ikirundi
Yego. nagashimwe isabukuru twifuza kuzo kwama rutanga ku mwaka ku nshuro ku mwaka kugira twibuke umurundi azoba yanditse igitabo ciza gusumba ibindi mu kirundi umurundi wa mbere rero twagashiye tugashikiriza isabukuru yagashikirije twabonye atoba uwundi kiretse wa wundi nyene nyakubahwa ntaho kaja kuva umuhisi patiri ntaho kaja Yohani Batista yego turamuha ako gashimwe nk'uwa mbere akaronkeje hanyuma mugabo mu myaka izo zirakurikira turaha abandi nabo bagiye barandika niba atari banga bagiye barandika kari kagizwe na sinzi ukuntu nokivuga mu kirundi ni cyari kimenyetso kimwe bita trofe ikimenyetso kiriko gicapo kiriko igitabo cyanditse ko umwanditsi w'ikirundi niko twaciye twagahaye ikigo kijejwe ubuyazi bw'ikirundi akademi rundi kugira ngo bazaheze bagishikirize umuryango kuko ubu ntiwari kuri uwo munsi wo ntiwari wamanutse i Bujumbura hanyuma twaciye turangiriza rero ibikorwa kugushira habona igitabo gishasha citwa ngo imyibutsa 3150 y'ikirundi naco canditswe na Nkurikiye Petero ari nawe twicaranye ariko arabivuga ubu nyene nico twari tugarutseko igitabo c'imyibutsa 3150 y'ikirundi kubwanje kuki washimye kuzana igitabo c'imyibutsa igitabo c'imyibutsa kuki kubera kuko jewe igihe nariko ndagira bwa buronzi bw'itsinda rya gatatu rya kaminuza bujanye n'agateka k'umwana nararondeye imyibutsa y'ikirundi ijanye n'umwana ivuga ku mwana nayirondereye iki nagomba ndabe ko nshobora kuyisangamwo ndayisesanguye nshobora kubonamwo ikibanza c'umwana muri mu Burundi bwa kera umwana ingene yafashwa mu Burundi bwa kera kugira ngo nje ndabigereranya n'ikibanza uburundi twovuga bw'ubu canke isi y'ubu iha umwana biciye muri ya masezerano mpuzamakungu y'agateka k'umwana nivyo nashaka kugira ndiko rero ndarondera imyibutsa nashaka ijanye n'umwana nabuze igitabo no isangamo yanditse imyibutsa yerekeye umwana numva ndababaye kubona ata gitabo na kimwe nashoboye kuronka kirimwe imyibutsa ijanye n'umwana nca ndavuga nti rero reka ndayisabe nkoresheje ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru gihuri za Facebook za WhatsApp za Zoom n'ibindi nca ndayisaba abagenzi hama abagenzi barayimpa je naro bwa mbere narondera nk'imyibutsa nka 50 mugabo bayimpaye nasanze bampaye nk'imyibutsa ishika nk'ijana50 ijanye n'umwana gusa aho kandi nasesanguye nakuyemwo itariyo itavugwa neza imitavugirwa ku mugaragaro byose nakuyemwo nashize ku ruhande sigaranye iyo twovuga ironze neza nasanze nshitse hafi ku ijana50 ncambona ko ari itunga rikomeye mvuga nti ahubwo reka ndabikungene kubera bariko barampiye umwana hari n'indi bagiza barampa mbona ni myinshi cyane hanyuma rero hariho n'uwundi muntu yahavuye yandika iyindi myibutsa kuri gihuri bita Facebook nawe asaba ko bamuterera yitwa Jonathan asaba ko bamuterera imyibutsa ngo akwize n'imiburi ijana baca baramuterera imyibutsa myinshi cyane mbona imyibutsa irabaye myinshi cyane avuga none ni gute iyi myibutsa usanga izwi n'umuntu umwe yaba ari mu Burundi cyangwa hanze mugabo atagitabo ushaka kuyironkamwo numva birambabaje nca ndavuga nti reka ndacandike ico gitabo burya niho nahereye nca rero ndayegeranya ndayisaba abantu hanyuma ndavugana nabo benshi aba bayitanze iyo ntumva neza nkababaza cyangwa nkareka abandi bakababaza kuri gihuri nyene gushikaho tubona umwibutsa w'ukuri uti nuyu avuze utariwe bakamukosora avuze awusiguye nabi bakamuha isiguro nziza jewe naca ntora ibironze hanyuma rero ndashikana imyibutsa 3150 mugabo no kumenyesha yuko yose hamwe iyo nari naronse yarashika nk'ibihumbi nka 6
nasigaranye iyi kubera iki kubera kuko myinshi wasanga ivuzwe nabi cyangwa ugasanga igomba kumera nk'iyisa ni ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri gusa yahindutse ugasanga isigura nka kimwe hari n'iyo bazana igice gitoya ariko yari muri ya myibutsa itavugirwa ahabona kuko ku mugaragaro kuko nagenda kumenyesha yuko mu myibutsa imyibutsa ni igitangaza imyibutsa niyirimwo kakaranga twavuga wa rurimi rw'ikirundi ya mico kama y'uburundi yaranze uburundi kuva bukiwaho burya bagiye barayibika mu myibutsa kuko imyibutsa ukunge nibaho umuntu ntiyaduka ngo acoce umugani umwibutsa nk'ubu ntiwovyuka ngo nje ngira nce umwibutsa imyibutsa nasanze muri ubwo buronzi bwanje nakoze nasanze imyibutsa mu kuyica bakora ubushakashatsi cyangwa ubutohoji nka burya bw'uno munsi kuko ntibaduka baratangura bakaraba ibintu kumwe nabiko biragenda ubuzima bakaraba ibiguma vyisubiriza ivyama bigenda kwa kundi bakaraba ibintu kumwe vyama bigenda amagasha avuga ati ibintu nivyo ko vyama bigenda kwa kundi nuku cyo kimwe ibi bintu nivyo bagaca bafata ukukuri rero babonye kwama kwisubiriza bagaca gushira mu mwibutsa umwibutsa ubugizwe n'iryungane rimwe n'iryungane rimwe mugabo riba ryubatse ku buryo amajwi usanga hamagarana neza ugasanga ukuri kurimwo insiguro ni ukuri gukomeye cyane kwico nyene canda kubazana cyane cyane ko twumva mwagiye murakurikirana iragi rya bamwe mu banditsi kirundi ndetse bakamenya no gushirako ikintu utuntu bita utwatuzo ese ico gitabo cy'imyibutsa iyo myibutsa kusanga ikirundi hari amajambo agenda sa ameze nka yasa ese ico gitabo kiratuye nyimba cyatuye ni mwacatuye canke mwafashijwe nabandi kiratuye cyane nije nacatuye nivyo nagira nshikeko namaze gusigura ukungene nacanditse ukungene natorokanije bija muri co jewe ahanini naciye iyo myibutsa maze kuyironka naciye ndayitondeka ku ndome zijya zisanzwe zigizwe a b c d gushika muri 20 na zinga no kuvuga urudome rumwe kuri a habari ko nk'imyibutsa nk'ijana itangurwa na a kuri B gucyo nyene kuri C gucyo nyene hanyuma narayigabuye kandi mu migwi umugwi wa mbere urimwe myibutsa ijanye yerekeye abana ni urumva nimwe nyene nariko ndarondera ni myibutsa amajana 3 umva ko bwa mbere narondera 50 mugabo muri iki gitabo nashizemo amajana 3 namaze kuyisesangura nka sigarana iyo koko mbona ari hanyuma hariho imyibutsa yerekeye abantu bakuze hanyuma hariho imyibutsa yerekeye abahumure abatama hanyuma hariho n'imyibutsa yerekeye imana y'abarundi y'amana ya kera imana kama y'abarundi atari imwe aba missionari batuzanira imwe iri mu madini menshi y'uno munsi hanyuma hariho rero niyo twita imituzuka imituzuka iba ari imyibutsa itaremerwa neza ko ariyo ikivugwa n'abantu mugabo bataremeza ikibano kitarawemeza ko mwibutsa muri ico gitabo irimwo imituzuka igice kigira kane nico mituzuka igice kigira gatanu nico mituzuka hanyuma rero n'igice rero ca nyuma aho nagiye mbwira ico mvuze ku nyigisho nakuye muri iyo myibutsa nuko rero niko cubatse na cyane ko igitabo nk'ico hanyuma nagira nje ngaruka kuri kimwe mwamajije kuvuga naciye ndaca nagishize ku bwatuzo urabona ko n'igitabo kinini hafi impapuro amajana 4 kugira ngo ubuzi ashobore kuzomenya bose basome co kimwe amajambo azobarimo muti ubwatuzo nabwo nari nabwigiye he ico no banza kumenyesha abantu nuko je ntigeze niga indimi nico nyene cyane muri kaminuza sinigeze niga indimi oya hama imbere yuko dutandukira ubwatuzo mperuka bumwe twiga mu windwi burya bwatuzo twiga mu windwi nabwigiye mwisemera ndabwigishwa n'umwigisha bozi hama ndabufata mbere yuko twaduka mu gice c'abantu babazi bazo canke intererano mugiye gukora gute kugira ngo ico gitabo gishikire ugwarukana cyane cyane nka Pierre Nkurikiye mubifadikanijemwe n'ubushikiranganje bw'indero
tukiri aho nyene kino ngira ko ikindi kibazo ni igitabo mbona ko kirimo impapuro zitari nke kandi kinakoze ku buhinga bwa none bigaragara ko abana bari baca batubaza ati mbe kiri kwisoko kiri kwisoko gose dushobora kugisanga he yego nivyo twifuza hanyuma nimba ari dushobora kugisanga kiri kurangaye yego iki gitabo nagira mba kwanza ubwa mbere na mbere mbanze nkosore burya nagumye numva namwe mukoresha keshi igitabo n'urudome o kumpera ni gitabu bu giherezwa na o kuko igitabo giherezwa na o kiratandukanye n'igitabo igitabu giherezwa na o ni iki gitabo ikitwandika nk'iki nasohoye giherezwa na o ni nk'urushengero rwa kera ku mana yacu ya kera y'abasogokuru y'abarundi aho baja gusengera hamwe baja kubandirwa canke ahandi niho bita mu gitabo iki gitabo rero kiri ku isoko mu bisanzwe nagihejeje mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka mugabo nagiye kucereka abantu muri iyi ncuro ya kabiri y'isabukuru igihugu igenekerezo rya 13 z'uku kwezi kuva rero mu ndwi yakurikiye ibitabo bikoze nk'ibi vyaciye biboneka biraja ku mugaragaro nagenda kumenyesha gushika ubu turiko turavugana amaze kugurisha ibitabo 10 hanyuma ugikeneye akironka gute ndakoresha cyane ubu zagihure ubuhinga bwa none bwo gutanga amakuru ukeneye ugenda kuri Facebook ukandonshamwe izina ry'iwanje ushobona page yiwanje aho nandika ibintu ni Pierre Nkurikiye yego ugaca unyandikira ukambwira ko ukeneye hanyuma tugaca tuvugana jewe ncamenye ukungene ucumbwira aho uri nca ndakubwira igiciro ugacumbwira aho uri n'ukungene cyo gushikira nkaca ndagigushikiriza hari n'abamaze kuza kubitora mu aho nkorera cyangwa aho mba ndi turumvikana nkaca ndabinywa muri ivyo 10 tumaze kudandaza ahandi hari ahandi hashasha guherejo ku mwijoro na bashobora kugisanga na Ronse ni mu gisagara ca Bujumbura hagati na hagati hafi y'isoko ya kera kuri idandarizo bita alimentation do midi alimentation do midi ni hajya hafi nyene y'ibituro vy'amamodoka amabisi atwara abantu ugiye hajya kuri alimentation do midi urashobora kukiguriraho muti igiciro kimenywa n'uje kugura kuko urazi hagura abantu babiri ushaka rero igiciro kukimenya arashobora kugenda kuri alimentation domidi cakanyandikira hahandi kuko tuba turiko turatangura kugura n'amasezerano hagati y'abantu babiri urakoze cyane yego nuko reka tugurire umurongo wa telefone kuba ariko baradukurikira twayaze byinshi ariko vyari ngombwa kugira ngo abana bariya bavyumve babimenye amagira ngo ibintu beze bananye bigenda neza cyane ni 67 ibihumbi 310 67 310,000 niyo murongo muca kugira ngo mubwire ico mubagije canke muterereye umutumire nawe se wundi ni Pierre Nkurikiye reka twakira umwanya wa mbere ku murongo wa telefone. Allo yego umeze neza neza cyane nagize mwiriwe ninda twakuyarihe nitwa Irankunda Thierry umuziki ni Dr Suisse uramaja he neza na neza aramucara neza nahanyene hafi yacu ikibazo canke interano no kumutangura muramukanya na Pierre Nkurikiye banje kumuramutsa amahoro neza mugenge amahoro mutanga amahoro cyane yego bwase baryohewe cyane nanje ndanezerewe cyane kukumviriza rero nsanzwe ndabakurikirana kuri izo mbuga mwavuze ndabakurikirana ni nk'ujya kuko mu follower yego urakoze no kuri kwimana nakazi katoroshe iyo myibutsa yose numvise kuyishira hamwe namwe ntivyaboroheye yego twaragerageje imana yaradufashije nico gituma n'uwo kigura yoraba akizimba nico gituma atavuze igiciro nico gituma navuze no kuri tikara akazi koroshe byihuse ibihumbi 3 n'ibindi
bitari vyoroshe jewe emwe nukuri kwari kubatera intege nongera n'abakenza bitari vyoroshe ivyo bintu. urakoze cyane. Ama nifuza n'umubonano mugabo sinzi. Ego nta ngorane Yavuze aho uca hajya nyene kuri burya buhinga. hahandi kuri bwa buhinga. Ego Umubonano wa persone sivu. oya tuca tubivuganira byose hajya bivuganiraho kino gihe afite ibyo ariko aradandaza haruhande yaho urumva hari igihe urubanza rumwe rumara zibiri. ego Je nifuza umubonano kuri ariko maze kuvuga yuko aho mushobora kumutora ni kuri Facebook ukandika Pierre Nkurikiye hanyuma ibintu bigaheza bikabandanya bigenda neza atugushimire cyane. Merci beaucoup mugire kubabwira. Okay murakoze. urakoze nawe. 67 ibihumbi amajana 310 67 310,000 undi munywanyi ku murongo wa telefone. Hello. Umeze neza? Mwiriwe neza amahoro y'Imana bane n'uwo mutumire wacu. Murakoze cyane. urakoze cyane. Yakubahwa. Ego Tangura utwidondore, tangura widondore hanyuma muke murakanya n'umutumire. Ego nitwa Basi mba mu Kinama nagomba ndakuramutse cyane. ego Ndakubwire ko ndagukunda cyane mwana ndakumviriza mu biganiro bagutumiye mu kwishura ukuntu wishura neza bijya bibazo bakubajije abamenyesha amakuru umva urandyoheye cyane. urakoze cyane. urakoze. Ego naho nakubona turamfise ubumuga bw'amaso mugabo amatwi mwana ndakumviriza cyane muri bijya byandiro kugira nka ruguru bijya by'abavugizi. ego Mwumva ingene wishura abamenyesha amakuru nkumva urandyoheye cyane nkumva mu kirundi wishuranyemo n'ubwitonzi ufise nkumva nukuri urakwiye kubaho. urakoze cyane. urakoze cyane. urezagire cyane mukadukora kose. ego twese mugenzi. Kona cyane muri sekirite mutuba hafi cyane na twebwe abantu bato. urakoze cyane. murakoze cyane Imana ibahumugishe. Ego Abasi. twese. Ego Nubwo ugenda n'umuga bwo kutabona ego twaganira ibitare ku bijanye n'igitabo igitabo cy'imyibutsa ibihumbi amajana 310 ibihumbi 350 ni myinshi. Hanyuma wumvise ingendo bamaze iminsi bagira ariko na cyane arakora ibidasanzwe mu rwaruka cyane intererano idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Wowe bivuga kwiki kibazo cyangwa intererano. ego Ministre wa Interieur mubwire timutama. ego Dari agahungu kaba hariya mukabonye mwokibuka nanjye turabinaye. Murakoze ubutumwa wanjye umushikirize kwa ministre. urakoze cyane. Ego yitwa Abasi mbaza umutima ni mu bahoze bakina umupira w'amaguru umugabo yaragize ikibazo ku myaka 30 afise ubumuga bwo kutabona kino gihe rero arakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi avuga ati nubwo ntabibona ndavyumva numvikana ko bari ikintu gikomeye cyane saba mavuga ati abakomeye so bagomba gukora bizima gusa n'abadakomeye nabo nyene aho njejwe ibyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje ubutumwa ni bumwe ubutumwa busa nka bumwe hanyuma rero icukunze mu buzima ntukiburira umwanya nivyo nama ndiko ndavuga ururirimbo nibi byo kwandika kiretse nk'iki gitabo iki kiba kirasaba umwanya kuko n'ubutohoje urazi bisaba gusesangura kurondera ibi ugakuramwo ibi ugatuke ugasigura ibi ukagira gute iki kiratwara akanya gato mugabo nk'indirimbo nta mwanya munini jezi ntwara no ngaha novaho nakoze ururirimbo mu mutwe nkaja gusigara gusa ndaruhereza kugwandika indirimbo nta mwanya munini zintwara ibintwara umwanya navyo ko nkora vyinshi nkora ibintu vyinshi ibintwara umwanya nawo ndawurondera ku buryo ndabikora kandi murabibona ko ndabikora cyane gose ikibazo ca nyuma buri mwibutsa ufite insiguro mu gitabo oya sinashoboye kuyisigura buri mwibutsa kuko nta gitabo yohereramo urabona ari ciyo myibutsa gusa kiri hafi impapuro amajana 4 usiguye rero umwe mu myibutsa 3150 ubunyisiguro y'umwibutsa umwe yoshaka gutwara impapuro zibiri cugwiza rero n'ibihumbi 3150 ucamva yuko
coba kiretse Coba ugize kinini. ibice bimwe bita amatomu ukavuga uti igice ca mbere ca kabiri ca mbere cyagwa n'impapuro 500 ca kabiri 500 ca gatatu gutyo okay kandi intumbero yiwanje ntiyari yo kuyisigura yari yo kuyegeranya kugira ngo ije hamwe ndayishira ahantu hamwe abazoyikenera kugira ngo bayikoreshe ibi na biriya baze bayironke badatamye iri ahantu hamwe. yes nuko ndabona bariko baratwakura ni benshi mugabo umwanya wamaze kuturega reka sinzi nimba navuze ikirundi ico rero nico sinzi nimba duheraheza hari ubutumwa wohereza ababanye natwe kuva dutangura ubwira duhetse. ego ubutumwa mfatiye kuri byo twaganiriye ko icambere iriya sabukuru igihugu inshuro igira kabiri ikirundi cacu itunga ryacu mbere nje ndabifatanya n'iki gitabo nyene kuko naco caje muri iyo ntumbero yo guteza imbere ikirundi cyo no bwira rero abariko baratwumviriza badukurikiranye nuko bokunda ikirundi cacu mu kirundi ni ukuvuga akaranga k'ikirundi ururimi rw'ikirundi n'imico kama y'ikirundi ibi bintu babikunde kandi intambwe ya mbere yo kubikunda no kubanza kubimenya kuko benshi ntavyo bazi babwiye akaranga k'ikirundi ntako bazi babwiye ururimi rw'ikirundi kurumenya kuruvuga neza ntavyo bazi ubabwiye imico kama y'ikirundi kuyimenya no kuyigendera na wewe ubonye ivyo birirwa baravuga haba ku mbuga ngurukana bumenyi za gihuri urabona neza yuko atavyo bazi abenshi rero bakunda ikirundi babanze bakimenya bamenye ivyo bintu bitatu kimwe cyose kumwe kimeze hanyuma bahejeje kubimenya babigendere kandi bavyigishe n'abana babo kuko niryo tunga ryonyene ritugira abarundi ikintu conyene kiduhuza nk'abarundi nico kandi tugisamaye ko tucanjanjwe ko kikatujana ni igihugu kizoba kitujanye. Akabazo kanyuma mu gisata cy'umuziki ubona ko nacyo nyene ugihagarayemo kandi atari gato ugwaruka ruko ruraruka kandi mu gihugu ubona ko rufise ingabirano muri vyo nka wewe na cyane ko ubona ubibayemo iminsi ugwaruka gukora gute kugira ngo umuziki w'u Burundi ugire uburemere? Icambere na mbere nuko batangura kumenya ko bafise izo ngabirano zo gukora umuziki indirimbo niyo ntambwe ya mbere no gutangura kumenya yuko ufise iyo ngabirano umaze kubimenya ucumenya mbego mfise yihe kuko urashobora kuba ufise ingabirano yo kwiyumvira indirimbo mugo udafise ingabirano yo kumenya kuyandika yego urashobora kuba ufise ingabirano yo kwandika indirimbo mugo udafise yo kuziririmba urashobora kuba ufise ingabirano yo kumenya indirimbo kwiyumvira indirimbo kuzandika mugabo udashobora kuziririmba canke ugashobora kuziririmba udashobora kuzivuza mu bicurangisho kanaka banza rero umenye ico ingabirano Imana yaguhaye iyo ari hanyuma urabe yuko ushobora kurondera izindi ziza ziyunganira kugira ngo ube umuririmbyi akwiye nimba Imana yaguhaye ingabirano yo kwiyumvira ururirimbo ico twokwita ama inspiration gufonda bavuga mu kirundi ngo gufonda ururirimbo hari abantu usanga Imana yahaye ingabirano nubwo akuraba mu maso ukazibona yamaze gutangura kwiyumvira ururirimbo ariko ararugira Imana ikaba yaguhaye ivyo gusa mugabo ntiguhe canke ntiwige ubwenge bwo kungene bazandika kuko kuzandika nazo n'ubuhinga ico gihe utashimye kuvyiga cyangwa no kuvyiga bikakunanira ucurondera Imana yahaye iyo ngabirano agufashe sivyo hanyuma ushobe kuyandika ukaba udafite ijwi ryiza udashobora no kurikora ngo ribe ryiza yandike mugo ukaba ushobe kuyandika no kuyiyumvira yandika uhereza uwundi Imana yahaye ingabirano y'ijwi ryiza abari wabikora benshi bakora indirimbo mbi zirimwo amajambo atariyo bakaziririmba nabi kubera bibaza ko Imana yabahaye ingabirano zose ko ashobora kwiyumvira indirimbo akayandika akongera akayiririmba akayivuza no mu bicurangisho ivyo bishoboye abantu bake kwisi nzima nabajya baririmbye mubona bakomeye cyane ba Celine Dion bande barabandikira bandikirwa n'abandi hari nabo usanga Imana yabahaye ingabirano yo gusubiramo gusa playback akagenda ashobora gusoma indirimbo z'abandi mugabo wadashobora kwiyumvira uririmba adashobora kuyandikira adashobora no kuririmba gwiwe mugabo afise ingabirano idasanzwe yo gusubiramwo indirimbo z'abandi nakora ivyo Imana amuhereye ingabirano
hanyuma asaba abandi Imana yahaye izo zindi ngabirano bamufashe canka vyige kuvyiga naho urashobora kuvyiga ivyo bice vy'ingabirano Imana itaba yaguhaye urashobora kuvyiga bikakunanira uvyize ukabitora ni sawa mugo uvyize bikakunanira cusaba abo abimana yabihaye bagufashe mubone gusohora ikintu ciza gitomoye kandi nasaba abarundi yuko babaririmbyi nibaririmbe ivy'iwabo no kuvuga iki mu ndirimbo zabo tubonemwo akaranga k'Uburundi tubonemwo ururimi rw'ikirundi gwiza amajambo meza y'ikirundi yumviriwe neza tubonemwo na ya mico kama y'ikirundi inyambaro kuya kuntu usanga bambaye bari gusa umenga bari gusa amajambo bavuga ibintu by'ibishego bavugira ku mugaragaro bijya vyose si ibintu bijanye n'imico y'ikirundi bijya washaka birafise ukungene bivugwa muri imyibutsa ndiko ndayirondera naronse imyibutsa ihawa gushikijana ivugwamwo ibintu bitavugirwa ku mugaragaro mugana nace ndayikuramwo kubera iki gitabo nashaka yuko aho kizoja abantu bose bazoshobora kukiraba baba abana baba baki bagashobora kukiraba rero nta kintu nakimwe mu bisanzwe kidashobora kuvugwa mugabo hariho ururimi bakivugamwo ku buryo vyumvwa n'utegerezwa kuvyumva n'ububire kuriwe ivyo rero vyose bisaba ubwenge bigasaba no kumenya ukungene uvyandika n'ukungene bihinyanyura n'iryari muririmbyi aririmba akurikirwa afatwa n'amategeko bivuye ku ndirimbo yanditse igihe cyose indirimbo yiwe itubahiriza bimwe nakubarira mu gihe iza ihonyanga imico kama y'u Burundi akaranga ku Burundi ururimi rw'ikirundi ntibimere neza murazi yuko ivyo birakingiwe n'amategeko y'u Burundi yaba yanditse n'ayatanditse arabikingiye igihe cyose aza akora ivyo binyuranye niyo mico kama y'u Burundi n'akaranga ku Burundi araheza akabihanirwa amateka aramufata kuko akenshi usanga ivyo avuze yamaze kurenga ivyo usanga mbere ari n'ivyaha bitekanijwe kandi bigahanwa n'amategeko y'u Burundi n'amategeko y'u Burundi nuko tugushimire cyane mufise amabanga menshi ariko ambwize muti ko bigenda kose reka nkubitire mu kinama twagize ibihe vyiza ibibazo batubajije abana bariya nibaza ko abatashikiriwe ubutaha twaguhamagara muzoza kugira ngo dukomeze kiya ubutaha nimwe ampamagara nzoza mu kinama ndabonye yuko uko byo nahora nibaza atari byo nzoza kabisa tuganire n'abanyakinama ndabakunda cyane kandi ndanezerewe cyane yego ndanezerewe cyane no kuba nje ijya mbere muri kino kinyamakuru cyane no radio yanyu nkasanga muri ku buhinga buteye imbere nk'uko sinari vyiteze ni navyo leta dusaba kandi tuzokomeza kubera ko dushoboye twizere ko mugiye kudushikiriza igitabo nk'icyo kugira ngo natwe dukomeze kwiyubaka mu isamirizi PJ Classic muzoca muca hajya habiri nababwiye tuvugane bikurikira turotsaga gushimire cyane twakoranye neza reka ndabashimire cyane Diso yagenze neza cyane okay nuko nongere shimire cyane abakunzi ba PJ Classic FM iganyo yali Classic Vibes yali Edison Ndeyahoze mwariko murakurikira Pierre Nkurikiye kuri live ya Edison Ndeyahoze Facebook bakutazira cinjira nuko nongenda gushimire cyane Claude nongere shimire cyane abakunzi bino samirizi ringa ku bwanyu iganyo n'ubukina y'ibiganiro birakomeza ko twibutse ko insamirizi tugara n'amasaha 28 kuri 28 ubwo urumva ko ibindi biganiro birakomeza reka tubabwire tuti mugire umugomora mwiza